Inacho ntuzosubire kumukoresha ikiganiro ariko avuga yuko ujya inda atari yanje. Narababaye sana. Nera kuko n'umukobwa wa mbere. Nera yatanguye kubana jewe gusa. Kubonana. Kubonana. Dufate basi nije twatanguye gukundana nawe. Tongera turyamana nawe. Ariko uyicagiye kumbabaza nuko inda yiwanje je nayimuteye ariko ayishira ko yundi ko umukobwa wenyene yaranyishikarambara yaje natwaye inda nanje navuga ati je sinokuyakana semeze nk'abandi bahungu bihakana mada navuga ati nta kibazo nije twabonanye ikintu cambe na adatahura amahe utirondereye nakamaro ariko ajya wiyondeye aba yarakuvunye ucumenya n'imigambo yakoresha no ujya muhungu ubona yimariye iki kandi avuga ko afise amahera havye banje sindabatinya kuko ndakuze nkamara kwipangira nkamenya ukuntu batera inda ndakuze abavyeyi ntacu bakindabako. STV every story matters. Bakunzi ba STV ndabaramukije mu byera byanyu ndababwira ko tukunda cyane muri abantu mudukurikirana mutuguma hafi ku mwanya so turakunda cyane rero umunsi ndi kumwe n'umusore yandondeye sindi icyo ashaka kunyagira nashaka ndamwakire rero kuri micro za STV atubwire ikimugenza. Ni sawa? Ni sawa. Meze neza? Ego. Muraberewe? Thanks. So bambwiye gushaka ufise byinshi ushaka ko tuyaga mugabo ntigeze unshyira no kumayange menye ivyari byo vy'indonderera na mahoro. Bo bisa nko kara mahoro ariko sa mahoro gose. Ikintu cambe cyatumye ndagwamagara ni ikintu kimwe naravye ikiganiro mwakoranye n'umukobwa yitwa Nera uko mwagikoze carambabaje gose yavuze iwabo ntaco babuze iyo nda nimba ari wayimuteye akamwihakana nagende ari yakwayimuteye yes hanyuma ayihakanye nawe ayirerera iwabo inda nzi yuko ari iwawe kandi vraiment ndasabye ntuwihakane inda yanje kuko ndagukunda cyane. Okay sawa mfata nimba wiyumvira basi ko jewe indamuza munyagiriza zose nzohora ndazemera. Baza kwagida nyinshi mbero rakazira mu kudutera rero. Rero ndakwereke journalist sivyo. Ndumva wowe uri uranzana ko comedy. Je comedy mbafise umwanya wayo n'umwanya atari umwanya wayo. Yes. Wewe rero nimba basi umukobwa uramuzi basi sivyo. Basi uramuzi umukobwa. Nababwiye je mundekira. Yesu we mana yanje. Man, just nicho navuga nukuri. Gusa wihangane basi nandi basi umuntu warabwize gufatana basi. Wapi nzi yuko ari urya nyene. Niki kubera iki? Narababaye sana. Nera kuko n'umukobwa wa mbere. Nera yatanguye kubana jewe gusa. Kubonana. Kubonana. Dufate basi nije twatanguye gukundana nawe. Tongera turyamana nawe. Ariko uyicagiye kumbabaza nuko inda yiwanje je nayimuteye ariko ayishira ko yundi. Je urumva ariko anyihakana. Akacegenda kubande kavuga ko inda yuri iwabo. Ico nico rero naje ukubaza, sivyo? Nyamba bishoboka kuduhuza n'uwo mukobwa uduhuze. Kubera nashatse gushika kwino TV kugira ngo ndabwiye ko ivyavuze vyose ari amanyanga. Inda ni gwanje. None ko yavuze kujya muhungu bahoze bakundanye kandi rero baranyemeza abiri akavuga ko ndabihuye. Never. Ko yabacanga mwese muri babiri. Sindabize abwo nanje ujya mutipe namuboneye hajya nyene. Kuko nanje ni wari umuzi rero. Aho narindi sindamuzi. Aho narinzi yuko ndumwe gusa ariko ndizeye. Nije namukuye iki? Birambabaza sana. Sinziri uko ushobora kumenya basi mwari mwarabonanye basi mwari mwaravanye cyangwa mugikundanye mbo nakantu jisire nyene gato twafuye turavana mwavanye waramuteye inda ego gusa waruzi ko afise inda jene ndabizi mwari mwapanze iki kuvyerekeye inda yanyu kuvyerekeye inda wari warayemeye bya uramubwira ati je mbere naratangaje narinzi ko ujya mu ngaro juste yari se w'umwana ko yarariza avuga ko yicujije juste avuga ati ngiye kuba hehe ngiye kuwande. Umva ikintu cya mbere kwanza genda nkakurenganya umuntu ujya mu tipa ariko aramurenganya umva ujya mu kagari ko arenganya ujya muhungu ego kandi
je sinzi uko nobivuga kenshi na kenshi ujya mukobwa twari kumwe niho mpamvu nguma ndakubwira ati jene nize kaja kunze ndumwe kuko aho yarari niho narindi urumva je rero ikintu ca mbere sinzi habwo ikintu ujya mungu yamubonyeko kubera iki kubera arazi nawe yuko inda ari iwanje katora sijana nje yarambariye ati wewe inda uzi kuri mu meza ngahe inda irashika mu mezi 4 hama ko yavuze ko inda yifise amezi 2 bisigura rero ko bakundana n'ijya muhungu afise inda rero ahubwo bisiguye ko ujya mutipe uri kurancanganya nawe yo ndakunda gucanga gute je sinasabwe ujya mutipe bagiye gukundana nyamba barakundanye vyase bagakundana bagiye gukundana afise inda yiwanje kubera ko ujya muhungu yaje mu mbiza kaka ibintu byose reka tubishire mu muco wovuga ko inda wasize umuteye inda igihe mwari mukundanye mwaragiye gupima neza urabona ko umusize afise inda muri mwarapimye yasi urabona neza ko umukobwa afise inda bo urumva ukuntu vyagenze nitwe turapima ko umukobwa wenyene yaranyishikarambare yaje natwaye inda nanje ndavuga ati je sinokuyakana semeze nk'abandi bahungu bihakana mada navuga ati nta kibazo nije twabonanye ni wanje nzogerageza uburyo bwose uko nshoboye tuyigwanagwaneko tuyibungabunge ariko icyakiye kumbabaza ariko yegeka kuyundi indari yiwanje anko warayemeye waragize ndamaze no gushama imitahe kubyinda ndiko ndavuga ati iyi mitahe ndiko ndayishiramo ndiko ni nkakazoza kiwanje none kutki utigeze wishikani wabo kugira abavyeyi biwe juste ko atenda umwana wabo kugira ntiyazo bizindi nabo kujya mukagavuze ko ariko ramushwanira bamubwira rondere se umwana kugira bikunde amuvireho bamutware bo mwino minsi niho twariko turapanga yuko dushobora kujya iwabo tukavuga ati tukabwira abavyeyi babo twarabakoshereje tuvugira ibintu mwibanga tuje rero turabwira uko vyagenze ariko inda ndayemera ndibaza byo kugenda neza ariko rero ubu yagiye kubihindura hari hageze ko tugenda iwabo tubivuge none yari kugenda guprezana jewe ariko ubu ari karondera abandi none ariko bigirira iki mu juste mwapfa ikintu gikomeye gituma ashobora kwanka kuko biragoye cyane gufata ukabwira umuntu inda ko ari bwawe atari yiwiwe ikintu kiremereye cyane amaraso afite amaraso aremereye gose ariko urumva nza avuga ko inda ari ujya muhungu nawe ukavuga ngo inda ari wawe ko mwahebanye afise inda mba ko nibigoye vraiment biri compliqué bo ico twafuye sikirekire gusa ico twafuye nuko mba mu nzu mpanze nawe rero yavuze yuko yifuza kuba mu nzu yiwiwe juste inzu atari impangano maze rero amaze gutwara iyo nda twaciye tuja mu ico kibazo namubwira ati ibintu ni buke buke reka tube turaba mwino y'impangano ariko ntitwicaye turondere tujoshika kwiwacu je rero ndimo ndavyumvira ashobora kuba yabonye ko sunde mahera peut-être ego ndibaza uko mahera siyo yubaka vraiment mahera ni yubaka kandi urukundo samahera nico gituma nubu ni abona kino kiganiro aze yumve ivyo ari karakora sivyo baca umugana ati wirukira uwugusiga ugasiga uwugusanga je kuno mwanya nije namufite ku mutima ariko arishira ku bantu batanamwiyumvamo ujya muhungu ngirane kubera nijya nzu iyo nzu bavuga ngo ni ujya muhungu siwe yawe yubatse ni nkuko abapapa bawe warabuze abavyeyi bakagusigana nijya nzu urumva nawe ntazi ukuntu yabagoye bayubake yayibonye ayibamo kujya nyene ico gituma ariko akoresha ubwenge butabaho akwata umutwe juste yirukira nafise amahera inzu kandi ntibake ko ibintu babisiga abantu juste ubuzima bukabandanya ikintu cambe nadatahura amahera utirondereye nakamaro ariko ajya wiyondeye aba yarakuvunye ucumenya n'imigambo yakoresha no ujya muhungu ubona yimariye iki kandi avuga ko afise amahera hari imigambo akora niyo mpamvu nujya mudada aguma njya showbiz niko namurondera kugira ngo tuyage ndamutura urashike basi wabo wewe ushiki wabo bwira abavyeyi canke inshuti ziwe canke ababanyi canke utume nk'umuntu akuze umupapa juste bijya bongo bashinga ntahe utume kumushinga ntahe wabo ashika ati bebana jewe burya umukobwa wanyu ukunuku nizere ko ushobora kugenda neza gusumba papa reko mumwiruka inyuma juste kandi umba bitare gukunde umukobwa yarakwanse mba nyene ko ari ngora bo
ivyo navyumve ariko mbona umenga bizongora sana bikugora sana kubera iki kubera ko atari ibintu twavuze ava ndabura uko nda aho nobihera kugira ngo nishikane canke ntuma abantu uratinya abavyeyi bawe abavyeyi banje sindabatinya kuko je ndakuze nkamara kwipangira nkamenya ukuntu batera inda ndakuze abavyeyi ntaco bakindabako banye gutera inda ubukuze aho ikintu gihari rero je nifuza yuko umukobwa nyene nawe ari we ntwara kuko ninijana bizonyereka ko ndiko ndisembereza niyo mpamvu utagushikana yego kandi abantu bazoyibona bazobona ati ariko aramisha yakatamushaka niyo mpamvu rero byoba vyiza ahubwo ico gumanda gusaba ududuhuze nawo nyambara uwundi muntu uzozana tumuhanure ndibaza turi kumwe nawe kuri umukobwa mugenzi we ivyo uzomuhanura ndibaza azovyumvira yego kandi iki naco ntuzosubire kumukoresha ikiganiro ariko avuga yuko ujya inda atari wanje birambabaza sana ndashika yaho reka gusa ndabigezaho ndumva yuko ntanguye kuduza inani ishavu ryinshi kubera ko nibutse nk'iyo twaciye byo twaciyemwo igarama maze kuntwara ni nyinshi ariko nkaca mbona imiruho yose nagize ariko ayishira ku yundi canumva yimbabaje gose so ni wihangane je icyo no gufasha nzogufasha kurondera ujya mu kobwa ndakurondere n'ujya muhungu juste umukobwa uko wavuze ngo mwavuye kure nizere ko yuko itari kumushaka mwararyamaniye ko basi ya mbere sivyo bitetse yibuka hamujya muhungu nawe avuge basi musi babonaniye kugira byorohe komsa inda wovuga ko yabifisa amezane nakavuga ko iri mu mezi abiri kandi ndumengira aboneka urumva rero wowe igihari inda y'amezi abiri mu sinzi kwiboneka ntabyo nzi ariko nizere ko wowe wavuga itariki nujya akavuga itariki ankora umva ko mwari mwahanye yavuze ko afisinda nizere ko muri namwe muri babiri kweri ntihazobura utsindira umwana deje ujya muhungu ntamukeneye urumva ntamukeneye yumva nawe ukavuga ati jesha ku mwana wanje wisaba ko nzobahamagara juste muri mwese hama twumva ijambo nyamukuru rya mukobwa ashikiriza uzomfashije gose uzobukoze kubera ko ariko yisembereza ku muntu atamushaka mu gihe je ndamushaka mpari je ndumva nogenda umusi uzovuga ati woduhuza nawe uzomumagara by phone hamanze nta kibazo nubwo hobe duca nk'igihe tuje nzo gutelefona sawa murakoze cyane sawa namwe muragize neza ego niwigire we duca nk'igihe nzo gutelefona uzobanda gutera apere sawa sawa thanks kameraman po so abafana ba STV reka ndabashimire cyane kuba mwaduteze yompi ruvuga ko ibintu bigoye vraiment n'ingorane turashimiye gose Imana ibahezagire STV, every story matters.